turashimiye ababene data iminsi batugaburiye Imana nigire gute none dutumyiganuke iki hariya muri Suwede intasho ivuga ngo iki amahoro hari intasho twotuma ibyahishuriwe Yohana igice cya mbere umurongo w'indwi ninde usoma niko dusome ibyahishuriwe Yohana igice cya mbere umurongo w'indwi. Iharazanana n'ibicu kandi ijisho ryose rizomwibonera n'abamucumise bazomubona kandi amaso yose yo mu isi azoborogeshwa nawe niko biri amen. Mbega turamuhaye kaze mu izina ryande Yesu agire gute ange ko tubapendigote Imana nishimwe. Irindi jambo twavuganye twese n'abakozi b'Imana ni Matayo igice cya 3 umurongo w'10 hagira ngo incabiti igenekerejwe ku tsina ry'ibiti kugira ngo yicire igiti cyose gitama. Nditume mu biti bitama tugende turama imbuto zikwiranye no kugororoka. Mu ncamake reka mvuga ivyo ibisigaye Imana bahezagire, ihezagire umuntu wese, ihezagire n'abadufashije igikorane kugira kibe.
mwese badufashije, mwakoresheje amaboko, abazanye icyo bazanye, mwarakoze cyane, muragahezagirwa. Umugisha w'Imana babeko. Sinzi wavuye muri Canada yariko aratuma agafashanyo kiwe, tuzubarira ishengero ko turi ko tubakunda kandi nabo badukunda kandi badusabira umugisha w'Imana tubeko. None mwo basabira umugisha w'Imana ukababako, Imana nishimwe. Umugisha w'Imana ube ku muntu wese yakoze iki gikorwa cyiza. Ibisigaye twagomba dusezere aba bakozi b'Imana, abungere b'amashengero. Bamwe baragiye ko byarabagoye, ariko abaraha babaserukiye turabashimiye cyane ko mwitabye igikorane cyanyu. Ndi mwitabye twebwe, mwitabye igikorane cyanyu. Twebwe twabaye abantu twagiye imbere dushitsa icyo mwatubwiye. Tubakengurukiye rero aya mashengero yacu yose uko angana, ishengero ry'Ikayogoro, Nyanza-Lac, Gishiya, Mugara, Bujumbura, Ruyigi, Muyinga Mukoni, Muyinga Karama, Muyinga Kagari, Kigozi, Kirundo, Kashikanwa, Gitega, Kayanza, Bujumbura na Rusagara. Aya mashengero yose mbega aragahezagirwa, aragahezagirwa. Namwe mwese abafatwa mwadufashije kwakira aba bashitsi, muragahoraho, muragahezagirwa. Namwe mwijuru muzosangwa Imana yabateguriye aho muzoshikira, uko mwadufashije gutegura ibikorwa bikomeye kugira ngo twakire aba bantu. None Imana nibahezagire. Tukaba dushimiye bajya bavuye hanze, bavuye mu Canada, bavuye Amerika, abavuye n'ujyavuye mu Bubiligi. Mwese uko mungana turabakengurukiye ngene mwigoye mukaza muri iki gikorwa. Tubakengurukira n'abanyacyubahiro baje ngaha muri twebwe, abashinga amateka n'icegera cya Burumatari. Mwese mwaje ngaha hantu turabakengurukiye, mwagize neza, muragahoraho, muragakora ibikorwa byiza, ibikorwa leta yabashinze birangure neza, muronka amahoro y'Imana. Tuzabasengera Imana. Yesu nashimwe. Bose uko bangana, mwese uko mungana, turabakengurukiye ibikorwa byiza mwakoze. Ngene mwaje kuri uyu munsi mukuru wacu karyo. Turashimiye bajya bose nabuze badufashije, abatugamishije harya, abatugamishije harya, mubaduhere iganoke ku Imana izobahezagira nabo. Nuko